Mu nkuru ngufi zo kuwa gatanu heze twarababwiye inkuru ijanye n'agafashanyo ngurane Prêt-bourse kagiye kuduzwa muri kaminuza y'u Burundi. Leta iherutse gutanga intumbero nshasha kubijanye n'ako gafashanyo ngurane gahabwa abanyeshuri biga muri kaminuza. Twashobora kuvuga ko abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi baba bagiye gutora agahengwe. Twashatse kugaruka kuri iyo nkuru mu nkuru nyamukuru y'uno musi. Mwiriwe ni Davi kaze cyane. Inama shikiranganje yakoranye kuwa 12 ruheshi yasavye ko mu mafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 ushira 2025 hotegekanywa iduzwa ry'ingurane fashanyo yahabwa abanyeshuri bo muri kaminuza. Iyo nama shikiranganje yashinze ko hagiye kunagurwa uburaro muri kaminuza y'u Burundi. Yashinze kandi ko hagiye gutunganywa gushasha ibijanye n'ingurane fashanyo ironswa abanyeshuri ba kaminuza. Ngo kubera ukwiyongera kuguma kuduga kw'ibitigiri vy'abanyeshuri, kaminuza y'u Burundi yagiye iragabanya ivyo yahora ifashamwe abanyeshuri. Haciye rero hafundikwa ko haba urwandiko rwerekana inzira zishoboka kugira ngo ibijanye n'imibano muri kaminuza binagurwe. Inama shikiranganje ciraba n'ivyokorwa kugira ngo amatungo ya kaminuza cane cane uburaro n'uburiro biriko birononekara bikoreshwe neza. Hari icapfunditswe gikomeye, hagiye kugururirwa imiryango abikorera ivyabo nabo bongeremwe imitahe yabo. Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta yavuze ko vyagaragaye ko leta itegerezwa kugira kigoro kuko indero y'ugwaruka ariyo kazoza k'igihugu. Niho haciye hashingwa kuduza ako gafashanyo ngurane kuva mu mwaka w'amafaranga ugiye kuza wa 2024 ushira wa 2025. Twibukanye gato agafashanyo ngurane ariko bita Prêt-bourse kashizweho na leta y'u Burundi mu mwaka wa 2018 hari nyuma y'itegeko ry'umukuru w'igihugu rikagenga. Ryari ryatewe ku mukono ku wa mbere Ruhuhuma 2017. Muri iryo tegeko leta yashikiriza ko agafashanyo ngurane gahabwa umunyeshuri nk'uburyo bw'ingurane habanje kubaho amasezerano. Hari handitswemo kandi ko iyo ngurane isubizwa. Itegeko ryo kuwa 22 Ntwarante ryatewe ku mukono n'abashikiranganje babiri, uwujejwe indero n'uwujejwe ikigaga ca leta. Ryashinga ko iyo ngurane ingana n'amafaranga y'amarundi 60,000 ku kwezi ku munyeshuri wo mu gice ca mbere ca kaminuza bac, 100 kuri muri master, n'ibihumbi 150 kuri mu gice ca doctorat canke 3e cycle, bagaca bayaherebwa rimwe inyuma y'amezi 3. Ariko kuva kagiyeho hari ibibazo vyagumye bigaruka. Ica mbere ako gafashanyo ngo ni gato uravye ibiciro vy'ivyankenegwa. Abanyeshuri ntibigeze bahengeshanya gusaba ko koduzwa. Ica kabiri aho gafashanyo karakunda guteba, abanyeshuri bakama bariko barasaba ko koshika ku gihe batarinjira mu madeni. Hari abapoils bashikirije ingene bakiriye agakuru ko agafashanyo ngurane kabo gashobora kuduzwa mu misi iri imbere. Hari uwagize ati vyari bikwiye atariko twizere ko bitazoherera mu majambo. Uwundi ati n'ubu mu kukaduza boraba ingene ibiciro vy'ivyankenegwa vyifashe ku isoko kugira ngo umunyeshuri abeho neza. Gilbert Ishimwe wo mu gisata c'indimi agira ati uko bokongereza kose bazirikane kuza baragatangira ku gihe, nayo ubundi amadeni azoguma yisha umupoils. Ahon Pascal we asaba ko mu ntunganyo shasha abapoils boserukirwa ku meza y'ibiganiro kugira ngo ntibafatigwe ingingo badaseruye ivyiyumviro kuko ubwo buzima ari bo babubamwo. Mbega woba wiga canke warize muri Rumuri ngo tubwire icokorwa ngo ubuzima bw'umupoils bwisununure? Dutandukira inkuru ngufi nazo. Imwe mu nkuru zavuzwe cyane mu mpera z'indwi turangije no kutumvikana hagati ya DJ Fernando n'umukenyezi Kadie Kay yamenyekanye mu muziki w'u Burundi nk'umwanditsi w'indirimbo Mologo ya We Love Muzika. Hari mu giteramo cyo gutanga ubushimwe mu higanwa ka Summer Song ritunganywa n'isamirizi Radio Kazoza FM. Umuririmbyi DJ Fernando yagize ati umwe ahora avuga ko yanyandikiye indirimbo naza ziririmbe. Bukeye mu kiganiro yakoranye n'imbonesha kure Umukubito TV, Kadie Kay avuga ko umuririmbyi DJ Fernando yamuburiye indero.
Yemeje kandi ko ari we yamwandikiye indirimbo Bellissima, yongera yandika n'indirimbo Mologo yahuje abasore babiri bo mu We Love Muzika aribo DJ Fernando na Melanin Boy. Kamwana wa mama, igiturire hamwe no kuronswa amaritira adakwiye ni bimwe mu vy'umurongozi w'umugambwe Kodebu Kefa Nibizi ashikiriza ko vyigaragaza mu itangwa ry'ibitoro. Kefa ngo ingingo iheruka gufatwa yuko imiduga idasubira gutonda ku mirongo mu gihe atagitoro kiriko kiratangwa ngo ntaciri kiramarira abanyagihugu, ati uretse ko igitoro kica kibandanya gutangwa kuri kamwana wa mama. Kefa Nibizi agasaba leta kwiyugururira amakungu cyane cyane mu gukora ivyisabwa n'abayifasha kugira ngo ishobore kuronka amafaranga mvamahanga ikoresha mu kurangura. Kwitabira igikombe c'isi ku mugwi iserukira gihugu w'abigeme ntibigikunze naho icizere cari gihari. Ni nyuma y'abo bigeme batarenze imyaka 17 mu nkino zibiri zabahuje na Harambee Stars ya Kenya batsinze ibitsindo 5-0. Tubibutse ko ico gikombe c'isi c'abigeme batarenze imyaka 17 kizobera muri République Dominicaine guhera mu kwezi kwa Gitugutu muri uyu mwaka turimo. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.